indirimbo ni Back in Love cerekana yuko umuntu aba yarahemukiwe kubura promotion. Emana amaze gutwara indirimbo mani ku radio. Radio Nyabaki. Ukayitanga oya singombwa mani ndayivuge. Arabizi umunsi mwe tujana ahantu. Tugatanga indirimbo bigaherera ngaho nyene. Ububazi ho ba We Love Music. Ndabazi. Ndafite imyaka 20. Je vous demande pardon à toute faute que je fais devant toi. Je vous demande pardon à toute faute que je fais devant toi. Je ne ferai pas ces fautes encore. Yes, you want to nkuko mubizi ni koresha umwanya kuri microphone ndakubwira ati banzo fyende subscribe kugira tugende n'umwanya no munsi rero tugomba dukoresha umwanya ku muririmbyi tuzi neza akunda guteramira yarakoze akantu umuti pap acaracika ariko right now reka dukoresha umwanya tugende turabo kungene uyu muririmbyi ivyatubwira. Yes, cameraman twende. Yes, bakunzi wa Flip TV turasite kuri Salo wa muririmbyi asanzwe akunda kumwa naho ari umuririmbyi aramwa. Vipi brother? Brother, vipi? Safi. Fresh. Man, koresha umwanya naho mucikira. Man. Uri pigaga kahiti ugafuna chomoka ngurahejeje. Mba ndagufise. Ni fresh tunda shi. Fresh. Fresh. So bakunzi wa Flip TV uyu no muririmbyi yitwa witwa gute mbe? Ntwa Ngaya Wallace. Ngaya Wallace yakoze akaririmbi mbo kameze bye ariko no munsi tugomba tuyagi. Man, urashobora kuntiza umwanya. Kuniambia hata kidogo. Ndasavye. Fresh. Ntaco reka dukora. Yes, ariko sinifuza yuko tukuranga kubera tuba tugira publicité ya Salo yawe. Mbe ni Salo yawe? Salo no nga anya naje kuraba umugenzi. Naje kuraba umugenzi gusa nuko bamuhamagaye. Yes, reka rero ko yatwemerera reka tugende. Je vous demande pardon à toute faute que je fais devant toi. Je ne ferai pas ces fautes encore. Je vous demande pardon, yeah. Ooh, yeah. Je ne ferai pas ces fautes encore. Yes, nkuko nababwiye rero uyu ni wa muririmbyi twamaze kumushira inbox kumushira ahantu turamukora mukije kwanza brother. Mahoro cyane. Meze neza. Ego. Yes, uyu muririmbyi jewe narumvise indirimbo yiwe nabonye link iri kirigenza canda yugura ndayumviriza numva ni indirimbo iryoshye man. Ijya ndirimbo mbe kuki wayise Back in Love? Indirimbo ni Back in Love cerekana yuko umuntu aba yarahemukiwe umukobwa. Hanyuma ariko akaba kimukunda umutima wiwe ugitera kuri wa muntu akaca biba ngombwa akamurondera akamusaba ikigongwe nimba ari we yoba yarakoze amakosa uko biba bimeze kose. Back in Love none mu kirundi ni ngiki? Ni garuka mu rukundo. Garuka mu rukundo. Yari yamvuye mu rukundo uyo mukobwa. Yabihevye. Yagutaye. Ni true story kwe? Si true story gusa nuko bon tuba muri societe nayo urayiga ivyo navyo ni ibintu byama byashitse yuko umuntu ashobora gudekonera umukobwa hanyuma umukobwa nawe agasubira akamuheba hama umuntu nawe agatima akagatera agasubira akamurondera wa mukobwa akamusaba ikigongwe kuvyo yakoze byose. Yes. Brother, eske wewe kumengura cyari muto mu myaka no mu muziki biraboneka neza yuko kiri muto kukijya ijya account nabonye mengira indirimbo zitatu. Hari indirimbo nabonye yitwa ngo Do It, hari indirimbo Aspirine, hari ni Back in Love. Eske wewe kwanza waje gute muri uyu muziki? Wewe wavyimvire gute kwanza kuririmba? Umuziki kuririmba ni talent. Kandi talent aho baye baba bakubwira ati petit utinjiyemwo wogira aho ugize cyane hari ico wohindura. Hama nanje nabantu benshi tuba bagenzi. Eske babiguhanuye wagendura ririmba aho urenganye wose wagendura ririmba canke? Oya. Bon, urana basi inspiration murashobora kuba bafise inspiration. Hanyuma inspiration ukayigumana bon karondera umuntu w'umuproducteur akambwira braze mina twandi tumike hivi na hivi ngakora igikorwa ca mbere hama bakakubwira ati braze urashobora kubishobora. Yari rya Do It ndi mu mugwi BH muziki twakorana na mugenzi wanje yitwa Pax Alaba.
Yeah. yarahombye mutaragera nawe oya suguhomba none suguhomba yafashe izindi decision kandi umuntu afashe decision ziwe umuntu arabarizwa decision ziwe canke niba abandi baza mu muziki ari ukwiryohera gusa eske we ntuza kwiryohera gusa ko mugenzi wawe yafashe izindi decision we ntuzohava ufata izindi decision uje nko gufyatura amatafari man music je ni kintu ninjiyemwo nshaka ikintu ninjiyemwo mbona yuko kinkwiriye kimbere ya ndagikeneye sana atari byo gufina nta mudema arigera zakakubwira ati waririmbye indirimbo ya bien mudemu urwa pa mudemu kuko tombaza abahu uyo bademu nibo bagize man tuvugisha ukuri tuvyemeranye ushaka ko ikintu cyo gitera imbere kuvuga yuko ndirimbira abakobwa back in love aspirine umengo numuti urumva do it urumva nizo nubuntu nyine umengo bw'urukundo nene urukundo uri umuhungu uririmbira abahungu bagenza bon abakobwa je kutarandirimba teri koresha umwanya utaranzo kuririmbira nta hebane na wa wundi hajya reka nibakumve nuwo bari karanda bakaza yumva ngo agira mu diaspora mpereze n'uburare imana reka tuvuge yuko ngaya Wales muri no muziki yauje mwawukunda eske ngaya Wales ni kiki ntamaze guhura naco muziki aravuga ati ikintu kizongora kuko ntera imbere canke nico kizombera inzira yo gutera imbere kubura promotion eske uramaze kudodora nanu na hamwe ati mfasha promotion igikorwa canje ngiki baka Imana bamaze gutwara indirimbo mani ku radio nyabaki ukayitanga oya singombwa mani ndayivuge ukayitanga mani hanyuma ukabura na result no mu cameraman arabizi umunsi umwe tujana ahantu tugatanga indirimbo bigaherera ngaho nyene none nimba mwayitanze mudafyonza kane gucura abatima studio tunaripa la blaza aba promoter mushaka amahera ni radi jewe nta mahera aba promoter hari na 10 nagusavye oya na mahera wansavye wanamvumbwe nta nivyo wansavye wagize neza je nkoresha umwanya cyabumva rero ico kintu ariko rero wewe wifuza promorera ndashaka promo ikintu cy'akamaro cyane none nk'ubu ugiye gusaba promo umuntu akakubwira ati indirimbo yawe tope kabisa toka wewe vyakira gute cumubaza kategori ivyo agomba ko ukora ukamusaba impanuro ukuntu baba bibona akubwiye ati jewe izi ndirimbo z'inkundo sinkeneye nkeneye za ndirimbo kubita za ndirimbo zikubita aho tuziririmba kugira umujyo zikubita ndirimbo nyene imana indirimbo mani ziri kwinshi indirimbo hari indirimbo ziri emotionnel hari indirimbo nyene ubu uririmbiye nyene abantu bakunda gusohoka mu mapiste urumva utegezwa kugira ibintu bitandukanye ngaye Wales back in love kwiririmba muci ari indirimbo umengo iratuje mu gihe muci tuzi neza yuko ari igihe cy'abana bashitse gusa none erega kijya gihe abana bariko barasara yabaje amabenshi baba bariko barahebwa nabandi baba bariko barahemukira abandi ati we nujana nibihereye ibihe njana navyo kubera urumva yuko hari abo bahevye abo bahevye urumva najanye nabo ariko bahevye bari bake parapuro yabakeneye gutamba oya cyo bavuga gusa nuko benshi baca babarese fere nubwo bamuhe bucume ngo nta nivyo abona aca yishinga ikirori akaja mu kirori hanyuma basi ngaye Wales no muziki yifuza ko azomara mu gihe kinganiki gihe bon shobora kumara imyaka yanje yose ndiko ndaririmba meme bafizo gushikana ubu unye baracaririmba konzo ufite imyaka ingana je ndafite imyaka 21 ya umaze nka 10 andi bazo uri kuraririmba ya imyaka ibiri Eskurabula neza yuko imyaka ibiri ni myinshi iyo udandaza itomate amahera warishe indirimbo ya mbere ukarangura itomate ubu ndazi umaze kugura n'intuze n'ubudagara umaze gutangura ndegere ariko twibukanye ko man ibintu by'ubuzima nta formule bifise washobora kuba ufise umutahe ukawutwara mu isoko ikazosha cyangwa bakakwiba hose ubuhombye kandi ucyusubira kurima wewe warahombye mu kuvutangira kuririmba indirimbo ndetse muno muzi warahombye cyangwa warungutse ndahomba nta kintu na kimwe warungutse rege itavya nyane vyari ishuri warahombye narungutse kuko ndamaze kunguka connaissance ndamaze kunguka abagenzi ivyo byose ni ibintu biba biri ari nyungu ku muntu kandi n'ubundi nditeze kunguka n'ibindi byinshi mu myaka iri imbere cyane n'umwaka nyene bishobotse ni Imana gusa byose biza ku bushobozi bw'Imana sawa twitegera indirimbo izokurikira Back in Love ryari mu kwicenda ndabaye ikindi ubwika abakunzi b'umuziki vraiment nkurikirana
ndi ngaya Wallace umuntu atazokwigira bahemukira umuntu atazokwigira bata hasi nk'umuntu w'umuririmbyi hari komante nabonye muri rya ndirimbo nguririmba nka We Love Music wowe ubazi ho ba We Love Music ndabazi nguririmba nka ndakurikirana umuziki wo mu Burundi man nereka ko uri nk'aba bandi ngo sindamuzi oya sindamuzi Fizo kiyakana Fizo umubwiye ko uyo muntu yamwihakanye n'umujingani afise impamvu ziwiwe nta mujinga afise impamvu ziwiwe afise ibyo bari karakorera Yes urakoze kutwibutsa cyane cameraman man acapella I beg you better back in love, yeah, yeah. Back in love, oh, oh. I beg you better back in love, mama. Hey, back in love, yeah, yeah. Je vous demande pardon à toute faute que je fais devant toi. Je ne ferai pas ces fautes encore. Je vous demande pardon, yeah, yeah. Ouh, yeah, yeah, yeah. Je ne ferai pas ces fautes encore. Iryo juni rya kangahe man amajwi umuntu arimbira mu ijwi rya mbere man narimbira mu ijwi rya mbere hanyuma gashiramo oya ijwi rya gatatu je ndarikoresha muri baking ico kimwe n'ijwi rya kabiri vya baking si you sinzi ngo mubiki nibiki je numva gusa reka tugushimire cyane brother warenje indirimbo imeze neza cyane abakene kwiraba ni ngaya Wallace kuri YouTube ukatumviriza Back in Love garuka mu rukundo. Yes, banda mudukurikirana yari Mr. Koresha umwanya kuri microphone ndakubwira ati bye bye.